Shalom shalom, amahoro y'Imana abe hejuru y'ubuzima bwawe. Turahimbaje izina ry'umwami wacu Yesu Kristo yanesheje urupfu na kuzimu. Jewe wumva nitwa Nitezuwera Justin, akaba ari twebwe tugutegurira kandi tukagushikiriza ikiganiro ubushobozi bw'ijambo uhoraho Imana yagiriye ubuntu kugira ngo dushobore gusangira ubutumwa bwiza mu gihe nk'iki. Nezerejwe rero n'Imana nyina amahoro, Imana ibirema kandi ikabikomeza, Imana yo kwizegwa, Imana yo kwizigirwa, Imana itabura ukuntu ibigenza, Imana ubutabazi, ivyizigiro, Imana ikomeye. Nagomba dusangire rino jambo Imana yashize ku mutima wanje, hanyuma tubandanye n'ijambo rikurikira. Matayo igice cyaho cya 5 ku murongo wa 36 turavuga ngo, ariko Yesu ntiyashira umutima ku ijambo rivuzwe, abarira uwo mukuru w'isinagogi ati, ntutinye wizere gusa. Umwami Yesu Kristo adufashe cane kandi adutabare cane gose. Ijambo ry'Imana riratubariye ku kintu cyo kwizera. Ndumva shaka kuvuga ku kwizera this week, ndumva shaka kuvuga ku kwizera. Birashoboka yuko hariho ibintu utabonera inzira, ibintu utabonera uburyo, ibintu utabona ishusho yavyo, ibintu utabona uko bihagaze n'uko bimeze, ibintu utabona uburyo bwavyo, ariko nagomba ndakuremeshe nongere ndakubwire nti wizere. Haleluya. Umukuru w'isinagogi yazanye amakuru kuri Yesu, havuga ngo agakobwa kanje kapfuye, kameze nabi. Haleluya. Ariko ivyari vyapfuye Yesu we yabibona nkaho bisinziriye. It is not dead. Ntago yapfuye, ntago ari urupfu, ariko arasinziriye. He is not dead. She is not dead. Nagomba ndakuremesha, nticyapfuye, ntiyapfuye. Wizere ko ico kintu casinziriye ariko kitapfuye. Wizere ko uyo muntu yasinziriye ariko atapfuye. Shatse kuvuga iki? Hari igihe umuntu aba afise imigenderanire n'umuntu, ariko iyo migenderanire igasa nk'iyikupitse, ariko akavuga Imana, uyu muntu naho hari imigenderanire isa nk'iyikupitse, nari nkimukeneye mu buzima bwanje, ntabwo yapfuye ariko arasinziriye. Imana imukangure, ikora igikorwa cyo kumukangura kugira ngo asubire kugaruka mu buzima bwawe. In the mighty name of Jesus. Hari igihe umuntu ashobora kuba yagufasha ikintu, hanyuma agasa nk'uwagihagaritse, ntago yapfuye, arasinziriye. Birasaba ko Imana imukangura, Imana igakora ku maso yiwe, akabona yuko hari icyo yahora akora ariko yahagaritse, agasubira guhindukiza ubwenge, agasubira guhindukiza ivyiyumviro, agasubira gukanura, agasubira kugaruka. Imana yo mu ijuru ikangura ikintu cyose gisa n'icyasinziriye mu buzima bwawe. Imana yo mu ijuru ikangura ikintu cyose gisa n'icyapfuye mu buzima bwawe. Imana yo mu ijuru ikangura ikintu cyose gisa n'icyapfuye mu buzima bwawe. In the mighty name of Jesus. Gikanguke mu izina rya Yesu. 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 Imana yo mu ijuru igikangure, Data wo mu ijuru agikangure. Icyapfuye gikanguke mu izina ry'uwabambwe. Icyapfuye gikanguke mu izina rya Yesu Kristo. Icyasinziriye gikanguke mu izina rya Yesu Kristo. Umugisha wawe ukanguke mu izina rya Yesu. Akazi kawe gakanguke mu izina rya Yesu. Urubyaro rwawe rukanguke mu izina rya Yesu. Amafaranga yawe akanguke mu izina rya Yesu. Inkomezi zawe zikanguke mu izina rya Yesu. Igikundiro cyawe gikanguke mu izina rya Yesu. Ubushobozi bwo mwijima bwatumye ibintu bisa n'ibihagaze kandi byahora bibandanya, Imana ibihindura ubusa. Imana ihagarika imigabo n'imigambi ya Satani. Imana ihagarika ubushobozi bwose bwo mwijima buriko burafata ikibanza mu buzima bwawe, kugira ngo umuco usubire gutemba mu buzima bwawe. Umwami Yesu akugirire neza. Nitezuwera Justin, n'umwari kuri mu kiganiro ubushobozi bw'ijambo.